Black Entertainer TV. Hari amakuru atari meza hariya mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, aho hari amakuru ariko aravugwa ko umuhanzi Roskana yoba yibwe channel yiwe ya YouTube, aho naho yaraherutse gutangaza ko agomba gusohora indirimbo nshasha ayihereza abakunzi biwe. Ese koko nibyo channel yiwe yoba yibwe? Mbega hoho vyoba vyagenze gute kugira ngo channel yiwe yisange yibwe? Mbega ko baragatwiko ashaka gukora kugira ngo abakunzi biwe bace birukira kuraba kuri YouTube yiwe kugira ngo babe bararaba barindire ko yoshira ku gikorwa gishasha canke bimeze gute? Bayo namwe mu makuru ngiye kugushikiriza uno munsi. Je tugiye kubana mwa kino kiganiro ni Taisi the Winner, nayo channel yanyu ni Black Entertainer TV. Make sure ko wakoze subscribe, ugakora like, comment hamwe na share kugira ngo tuzokomeze kubana no mu bindi biganiro byose nzoza ndabashikiriza. Nongeye kuguha ikaze nanone. Twako tuvuga ati ni inkuru mbi canke n'umubabaro ni n'amarira menshi ku muririmbyi wanyu Roskana kuva hariya mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umuririmbyi novuga ko atari munini, ariko ibyo amaze gukora byo ni binini, kuko uravye yarafise YouTube channel iri mu bihumbi bisaga 200 by'aba subscribers, akagira n'indirimbo zitatu yakoze wenyene ku giti ciwe. Rero akaba yari yatangaje ko agomba gusubira gusohora indi ndirimbo. Nkakwibutsa ko uno muhanzi Roskana ari mu bahanzi iyo bakoze indirimbo ntajya atera swata eban, akubita hababaza kabisa. Ni n'umwanditsi mwiza, kandi nkakwibutsa ko ari umwe mu ba upcoming cyane uvuga muri new generation bemera bagakoresha umufungo munini mugabo agasohora ingoma ifise quality ya bien, imeze neza, kandi ubona ko imutwara amafaranga menshi. Ndetse ko hagiye haraba n'inkuru nyinshi zoba zivugwa ko Roskana amahera akoresha mu ndirimbo ziwe batabona aho ayakura, kuko akoresha amafaranga menshi cyane ateye ubwoba. Aho ubona ari umuririmbyi yahora muri 150 AM hama aza kuvayo. Uko byagenze muravyibuka, ngira ngo nitwo kurikwa turabigaruka ko ni ibintu byinshi byagiye bibaho nk'ingorane, hama aza kwisanga yavanye na 150 AM. Mu nyuma ku munsi haciye imisi 5 atangaje ko agomba gusohora igikorwa gishasha. Rero mu nyuma niho twaza tubona ko channel yiwe yibwe, iriko icako ibindi bintu bigiye bitandukanye. Aho ubona yacakwa amakuru y'intambara, amakuru y'ibintu vya Ukraine, ukaza kwiyumvira ese Roskana yoba ariko aradutuburira kugira ngo twihutire tuje kuraba, canke yashimye ko yo baramenyesha abantu biwe ko akihari kugira ngo baracisha ko zino nkuru. Amakuru yizewe kandi dufise nuko atari byo, ahubwo channel yiwe yibwe completement. Ariko rero baciye bavuga ati nubwo yibwe, akabitangaza ko yibwe, abantu benshi bagiye bamubwira ati ni channel nyinshi ngaha mu Rwanda zimaze kwibwa ariko zigagaruka. Ego amakuru ahari channel yiwe yibwe, kandi the solution hari nuko channel nyinshi mu Rwanda zibwe kandi zikagaruka. Rero nawene amahigwa arahari 100% ko channel yiwe ishobora kuba yogaruka, kuko ugiye kuraba hari channel zibwe z'abakiramani, z'abaroki n'abandi benshi bagiye batandukanye, ariko zaragaruwe. Ati rero ikintu bamuhimiriza nuko yo kwitura uwo bita DC Clement asanzwe akora ivyo bintu, kuko amaze kugarura channel nyinshi. Amaze kugarura iya Roki, akagarura iya Kiramani, akagarura niya Scovia wamumenyesha makuru, ngira ngo muramuzi. Rero amakuru ahari nuko ari mw'ivyo byo kwitegura ukuntu yoja kuyagana DC Clement kugira ngo amugarurire channel yiwe bitaraba nabi, kuko ugiye kuraba yari umuhanzi
akunzwe n'abantu kandi ibyo yakora yabikora neza abizi. Rero kuva atangaje ko agomba gusohora indirimbo yoba yakoze umuproducer bita Element, ndakwibutse ko basanzwe ari bose baravuye muri 150am ariko bagakomeza gukorana kuko bo ntaco basanzwe bapfa. Rero akavuga ati yari ngoma yari karategura kandi yari yayiteguriye neza, akavuga ko yagomba kuyisohora. Rero niho haciye haba icyo no kwita ko ari inkuru mbi canke inkuru ibabaje ku muhanzi canke ku bakunzi b'umuziki nyarwanda bo bakurikirana umuhanzi Roskana muri make, kuko kubura cano imaze kuzuza ibihumbi 200. Buriya ntiwibaze ngo ni ibintu biba byoroshe, ni ibintu bivunanye. Bino bintu aba ari n'ibintu bicana intege. Ati none gute yoba yibwe? Ubundi bari abantu biba macano aba ari nk'ikintu bagomba gukorera advertisement, ama bakaraba cano ikuze akaba ariyo biba, bakamara iminsi bacisha ko ibyo bonyene bipfuza, ari nk'ibintu bashaka ko mwobona kugira muzoje kubigura biri nko kuri soko mpuzamakungu, akaba babikora gutyo nyene. Ariko nubwo bameze uko twemeranye, usanga bano bantu arabahanga kuko binjira mu bintu mvabwenge vyawe bakabikuramwo umusaruro, kandi uza kwikebuka kugarura cano yawe abantu bawe bamaze kubona advertisement zabo bantu, kuko muba mwagiye gusacinga uriya muntu, niho muheza mukabona ko neza na neza cano yiwe ishobora kuba yibwe, hama nawe akaza kuvyirukamwo mu nyuma. Mugabo urumva ko ba bantu baba bacishije ko bya bintu haba harimwo bake babibonye canke babimenye, nubwo bataba ari bose. Rero amakuru ahari yizewe nuko ashobora kuba yosubira kuyibona, ariko wumve ngo nakababaro kesh ku muhanzi wanyu Roskana. Je twari kumwe ni wa muhungu wanyu n'ubundi nayo chano yanyu Black Entertainer TV. Rero raba ko wakoze subscribe, ugakora like, comment na share kugira ngo tuzokomeze kubana no mu bindi biganiro by'ahazaza. Hama we nawe wayikoze nkwibutse kuri w'agaciro, nawe utarayikora eka nawe uri umuntu wacu, kuko chano ni yanje ni yanyu ni ya twese. Ciao ciao.